Musayi bakunzi ba PITV, iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi tugiye kubabwira ibisagara bizimvye cyane kwisi. Ibisagara bizimvye cyane ubu kwisi ni New York na Singapore, nkuko biva mu cegeranyo c'ubushakashatsi gitangwa uko umwaka utashe n'ikigo c'ubutasi Economist canke EIU. Ngo ni ubwa mbere New York ifashe ikibanza ca mbere. Mu mwaka uheze igisagara ca Tel Aviv cyo mu gihugu ca Isirayeli cari mu kibanza ca mbere, ariko uyu mwaka kikaba kigira gatatu. Muri rusangi ibiharuro ngereranyo byo kuba muri ivyo bisagara binini ku isi vyariyongereye ku bice 8% muri uyu mwaka, nk'uko iperereza rya EIU ribishikiriza. Intambara muri Ukraine n'ingaruka za Covid ziri mu vyongereye ukwiyongera kw'igitigiri. Istanbul ibiciro by'ubuzima byaraduze ku bice 86%. Igisagara naco ca Buenos Aires ku bice 64%, hamwe na Tehran ku bice 57%. Ifaranga ryinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni imwe mu mvo yatumye igisagara ca New York kija mu kibanza ca mbere. Los Angeles na San Francisco navyo byashizwe mu bibanza 10 vya mbere mu ntango z'uyu mwaka. Ifaranga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryagiye hejuru cyane mu myaka irenga 40. Ifaranga rya dolari ryashinze imizi henshi ku isi, ni imwe mu mvo yatumye imiji muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba rurangiranwa. Ibisagara vya Moscow na St Petersburg vy'Uburusiya vyavuye ku bibanza vya 88 na 70 gushika kuri 37 na 73 kubandanya. Ikaba ari intandaro y'ibihano by'ibihugu vy'uburengero kubera ibitero vy'Uburusiya kuri Ukraine. Ubwo bushakashatsi bugereranya igiciro c'amadolari ya Amerika ku bicuruzwa na za service mu bisagara 173. Kiev, umugwa mukuru wa Ukraine, ntabwo wigeze ushigwa ku rutonde uyu mwaka. EIU yagereranije ibiciro birenga 400 ku bicuruzwa biva mu miji 172 ku isi. Opasana Dut ajejwe kuyobora ubu bushakashatsi yavuze ko intambara muri Ukraine, ibihano by'uburengero ku Burusiya na politiki y'amafaranga y'Ubushinwa vyateye ibibazo mu itangwa ry'ibicuruzwa. Madame Dut yongera ko ati, ivyo hamwe n'iduga ry'inyungu n'ihindagurika ry'ivunjisha vyatumye isi yose itwara ubuzima. Yavuze ko iduga ry'ibiciro mu bisagara 172 mu bushakashatsi bwa EIU ryabaye inkomezi zikomeye twabonye mu myaka 20 dufise amakuru ya system. Ngibi rero ibisagara bizimvye ku isi uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Bibiri vya mbere ni New York na Singapore. Ikigira gatatu ni Tel Aviv cyo muri Isirayeli. Ikigira kane ni Hong Kong yo mu Bushinwa. Ikigira kane kandi ni Los Angeles yo muri California. Gatandatu ni Zurich aho ni mu Busuwise. Indwi ni igisagara ca Geneva cyo mu Busuwise. Ikigira 8 ni San Francisco cyo mu buraruko bwa California. Ikigira 9 ni Paris aho ni mu Bufaransa. Ikigira 10 ni Sydney cyo muri Australia. Ikigira 11 akaba ari Copenhagen cyo muri Denmark. Naho ibisagara bizimbutse cyane ku isi ni bibikurikira. Igifata ikibanza c'161 ni Colombo aho ni muri Sri Lanka.
kigakurikirwa na Bangalore aho ni mu Buhindi. Igikurikira ni Algiers cyo muri Algeria. Igikurikira ni Chennai cyo mu Buhindi. Igikurikira ni gisagara cha Ahmedabad aho ni mu Buhindi. Igikurikira ni Almaty cyo muri Kazakhstan. Naho igikurikira akaba ari Karachi cyo muri Pakistan. Igikurikira ni Tashkent cyo muri Uzbekistan. Igikurikira ni Tunis cyo muri Tunisia. Igikurikira ni Tehran cyo mu gihugu ca Iran. Igikurikira ni Tripoli aho ni muri Libya. Naho icyanyuma ni igihugu kigira 122 akaba ari Damascus cyo muri Syria. Uko niko rero urutonde rwifashe rw'ibisagara bizimbutse n'ibindi bitazimbutse muri uyu mwaka w'2022 nk'uko bishikirizwa n'ikigo ca Economists. Nuko rero bakunzi ba PITV mubandanye mudushigikira mu kugira subscribe. Aha niho turangirije ino nkuru yacu. Bye bye.